kugasakawebtv, imwe mu mateleviziyo bakorera ibintu vyiza. Ukaba rero utaragira subscribe muri kano kanya, ndakubwira yuko wahomvye. Nitwa CBOB, wowe witwa gute uriko uradukurikirana muri kano kanya? Reka ndaguha ikaze mu kiganiro co kuri uno munsi, ariko tumaze kukiraba ugisangize amande ugire nico utubwiyeko. Mu mwaka wa 2020 harabaye ihiganwa ryo gutora umwigeme mwiza aciye ubwenge kandi ku rwego rw'igihugu ico bita Miss Burundi, hari 2020. Ico gihe mu bakandidati bari barimwo harimwo umwigeme amafoto yiwe yaboneka cane gusumba abandi, ndetse benshi banamaha n'amahirwe yuko ashobora gutahukana iryo higanwa. Ariko ihiganwa ryabaye ntiryahavuye ribandanya inyuma yuko hari hageze demi finale. Ico gihe rero hari hageze finale, niho yagomba ibe demi finale nkumbure yari yarabaye. Uwo mwigeme rero arimwe mu gisagara ca Ngozi yararonka amahirwe menshi, ndetse twaba tunafise amahirwe menshi yuko uzotogwa muri Miss Burundi ashobora kuba umwigeme avuka mu gisagara ca Ngozi. Ni naco gituma rero tubanze tuvunira akagoha abantu bategura amahiganwa nk'ayo, abana baba bitanze kugira bajemo ndetse bagira ico bafashije urundi rwaruka, ariko babitegura ugasanga kenshi ntivyagenze neza. Ni nayo mpamvu rero turi kumwe n'uwo mwigeme yitwa Badiscelle. Naje niho nari nkimubona, umwigeme mwiza, natanguye no kumira amate kuva ndamubonye. Ngira byinshi muraza gushobora kubyumva nkumbure ubuzima bwiwe, icatumye aja muri Miss mu Burundi, mbega ni ikihe. Reka ndamuha ikaze Badiscelle, ndanamuramutsa. Amakuru urakomeye? Akajwi nako nyene kaba Miss. Ubundi mu maentraînement bagiye barababwiye ko ari kuvuga akavuga gororoze ko baduha micro vyari vyoroshe. Okay, mumeze neza? Muramutse abantu bariko baradukurikirana muri kano kanya. Mwiriwe, mwaramutse. Muraho. Hama ko bakwita gute? Nitwa Iteka Radiane Badiscelle. Yego. Badiscelle Miss turashobora kurishirako cane gose. Umukobwa wese ari jeune fille la le droit yo kwitwa Miss. Donc si jeje nyene nitwa Miss, bose ce sont des Miss. Tubwire muri make ubuzima bwa Miss Badiscelle. Yavukiye hehe? Yiga amashuri mato ya hehe? Badiscelle, Miss Badiscelle yavukiye mu ntara ya Bujumbura muri 2006, araduka Ngozi 2006. Yego. Uwo mwanya wose ndawumaze Ngozi. Ndi umunyengozi, abavyeyi banje n'abanyengozi bose. Amashuri matoyi nayize kw'ishure ritoyi rya Gikungu. Hama ndaduga ino aho nabandanirije de la 5e gushika 6e kw'ishure ritoyi rya Ngozi 4 bazi ku izina rya officiel. Hama secondaire nayize kuri lycée islamique, lycée de la Comibu. Ego hama ncangira université kuri université de Ngozi mu gisata ca sciences de la santé, option soins infirmiers. Nahejeje nasomye igitabo itariki 31 z'ukwa 12. Ubu nkabandi ufise grade yitwa bachelier en sciences de la santé, option soins infirmiers. Ego. Urakoze. Inyuma y'iyo parcours yose y'amashure urarangije, urasomye igitabo, akazi karabonetse? Oyaye, akazi ntikaraboneka kubera ko hariho ivyatevye, ntituraronka ama diplome. Yego. Icatumye Miss Badiscelle aje muri Miss Burundi mu mwaka wa 2020 ni iki? Icatumye yumva yoja muri Miss Burundi? Icambere Miss Burundi narayiko ama événement ya Miss byari ibintu nakunda cane depuis toute petite. Hama uko nagenda ndakura, naguma ndabiraba vyari vyo mu Rwanda, mu bindi bihugu, naguma ndabikurikirana. Iyi rero edition 2020 igihiba nari ndi libre. Twiyandikishije mu kwezi kw'icumi. Narabona ni uyu mwanya nzoba ndi libre, nta kintu nzoba ndiko ndakora kubera ko kw'ishure vyarangora kubangikanya ishuri n'ayandi ma événement. Hama rero ko nabona nari nifise umwanya nca ndavuga ati ubu ni wo mwanya wanje wo kuja muri Miss. Nca ndiyandikisha, ndagirirwa amahirwe ndemegwa. Hama ndavuga nti reka ngende. Abavyeyi baravyakiriye vyoroshe cane? Bon, mfise umuvyeyi umwe undi yaritavye Imana.
mama yaranshigikiye cyane no mu mwanya jewe nari nataye intege ndumva umenga urabona kwiyandikisha ufite muri bene bijya bintu urashobora kubigira ubumva ubishaka hagera ico gihe ugaca wumva umenga nk'ubu batontora nk'ubu ntunabandanya nkasanga urabona deja no kuri hitike kumanuka haba hariho dress code babahaye genre urumva ukababuje kuja kugura iyo mpuzu ukavuga uti none nk'ibi bintu nzozira guta umwanya wanje wiki nk'ubu nce mviramo muri preselection naracitse intege mama aranambwira ati no genda c'est une chance hari igihe uza gutombora uronke y'abagenzi canke ubandanye on sait jamais urumva rero yarashigikiye ijana ku ijana yaravyishimiye ni kuvuga twavuga yuko mu mahiganwa iyo ngaha mu ntara ndavuga Miss Kugasaka zagiye ziraba igituma utabonetse mu nicari ikibazo c'umwanya ego sinaronka umwanya vu que twebwe kw'ishure twariga même les dimanches ugasanga utashe bwije d'autres fois ugasanga ufise ama session sinabironkera umwanya tubwire umaze rero ko utarajamo muri Miss amafoto yatanguye kuja hirya no hino utanguye kubwira abantu uti mu ntore zirikuri intara ya Ngozi inyuma yaho utarabijamo umaze no kubijamo duhe image ngene life yacigenda avant ntarabijamo nari umuntu nk'abandi bose narashobora gukora utuntu twinshi dutandukanye ejo nyene mvuga nti nta na kimwe ni bon mugabo plus tard naraja muri ville ukazibona turahuye n'umuntu nguhe wa mukobwa ari muri Miss nkagira hariho n'umuntu yigeze kumfotora hano ndi mw'isoko muri ville ndiko ndagura amaherere aca aramfotora arandungikira ifoto nakubonye naragira rero n'isoni zo gusohoka kubera ko ufite ahantu hose wasanga umuntu akuzi muri salon de coiffure ngiye gusohoka ngo reka ndagusokoze neza ngo uzogende usa neza ntinzogende hehe ngo muri Miss niyo we nawe urabiraba ngo yego ufite wiretrouve usanga wamenywe n'abantu utaruzi yego ico gihe ucu vyakira gute ubajene sinabajene gusa ufite hariho nyene nk'akajene gatoyi kubera ari nk'umuntu akubona nk'ubu wambaye ikamba mbiri muri quartier agaca abwira Miss wambaye ikamba mbiri sinabwo marabaye mugabo ni bon kubera ko ufite hariho abantu benshi wasanga bagusupporting utanabazi mugahura akakubwira ati ndi fier y'ukubona waragiyemwo iju ryanje ni ryawe n'abandi nzobasensibiliza byaranezera numvise nk'umuntu duhuye akambwira ivyo ntiwavuye igifyeri ubona umenga wabaye umustar byagumye ari ibintu by'isample ugiye urabona mu binyamakuru bitandukanye ugenda urandikwa ndetse kenshi bakaninjira no mu buzima bw'iwawe wavyakira gute ubuzima privé bon ava vyarambabaje kubera ko iyo ubonye umuntu ariko arakwinjira cyane mu buzima nyene utari ubimenyereye iyi kote yo kumenyekana urumva umenga barakwinjiriye mugabo hari umugenzi umwe asanzwe ari umucelebrité yarambariye ati ni ibintu bisanzwe ati ijya niyo kote mediatique ati usanga ibintu vyawe biri kwibarabara abantu bose babizi ati nico gituma ushitryinga donc kugira vie privée na vie professionnelle donc bashobora kubona bakakumenya ati ntuze nuko hari abantu wahanuje dufate bashobora kuba baragiye muri Miss urabahanuza urabayagisha bavuga ati ndumva ashaka kuzojamo bon ku vyo guhanuza sinahanuje muri ntuzenya ngenda umuntu wenyene nasavye impanuro ni mama kuko nta muntu n'umwe yarabizi niwe wenyene nambwiye mama niyandikishije banyemereye umva nogenda niwe muntu wenyene la seule unique personne nabajije maze kujamwo narose hariho abantu b'abagenzi bashobora kunda kugira ibintu vy'amacoaching narabegereye ndababaza ni comporter gute muri uwo mwanya Miss iyo wiravye ku mubiri ni ikihe uyibona ko ukabona uti wow Imana yarantezagiye kajembo nameze nk'abandi bose n'ukuri yego hari amaso iki ndashima meze nk'abandi bantu bose oya nta kintu novuga ngo ndishimiye nka byose ni bisanzwe. Alright, hama Miss ku munsi wifotoza kangahe? Sinzi. Iyo wifotoje nka kenshi abari nka kangahe?
sinoharura ni kenshi cyane kararenga ndagerageza iyo ubyutse gahunda yawe yo mu gatondo ikorwa gute gushika umunsi wose uhere gahunda gute yo mu gatondo ukavuga ati ndabyutse nkora ikintu cya mbere ukora ukibyuka n'igiki ndasenga ugakurikiza ko hama nkabyuka nkaraba ko abantu bose bari mu nzu bamerewe neza nkabaramutsa tukaganira hama nkatangura umunsi iyo Miss yambaye neza aba yambaye gute iyo avuga ati uno munsi nambaye neza aba yambaye hotalo toujours aho uvuga ati natesheje yego nk'umwigeme w'umurundikazi Badiscelle azi guteka iki ibintu byinshi bitandukanye ariko icyo ari forte cyane guteka akavuga ati ndaguteguriye ikintu nk'iki burya nk'umuntu wawe akavuga ati yaje ko ndamutekeye nk'uko ni ibintu byinshi kweli byinshi okay Badiscelle akunda gufungura iki nkaho sinobimenya ibintu byinshi sifite shwa cyane ibyo muhuye byose ni oya sibyo duhuye byose gusa ni byinshi biri vast Miss iyo abahungu bariko baramwandikira bamubwira ko ari mwiza bamubwira ko mu kirundi kiza mu kirundi mu gifaransa basize mu kirundi ibyo bita kudaraga abishura gute muri kano kanya nk'umuntu yakwandikira ubutumwa ndabashimira yego ndabashimira ko banashimye yego Miss ari mu rukundo ni private life ikindi kintu nkumbure abigeme benshi bakunda gufata ndetse n'ababyeyi bakagifata nk'uko umenga si ikintu cyiza iyo umwigeme yatwaye inda ataraja ku mugabo Badiscelle abifata gute ni accident ndashobora kuva muhira nkagenda ngeze hanze bagaca bangonga ni ibintu bishika si ibintu do plutôt si ibintu umuntu yoca avuga ngo abanira canke iki si vyiza sindabikunda sindanavyishimiye mugabo bishitse ni ibintu bishika ni accident je rero ku bwawe ntibyagushikira nawe tutabikwipfuriza tuzobifate ko ari accident ni accident ishika kandi nce fatiraho n'akaryo ko gushimira abakobwa batwara inda bakabyara ni acte de bravoure niniya cane kuko hariho benshi bazitwara bagaca bazikorora ujya rero aba yashoboye kubyara aba yahuye n'ibintu byinshi hoje y'umuryango peut-être hoje wayimuteye mugabo agafisinga ivyo bintu hama akavuga ati nzokwibaruka uwo mwana kugira ndamuhe kazoza je n'ukuri ndabashimira bajya ndabakunda byuma ko bari forte n'abagore bafite umutima Miss Badiscelle atekanya kuzokuba kuguyo ryari hirya ico ntacana kwishura ko kubera ko ni ibintu bishika uronse uwawe mu vyumvikana ko naho yoboneka uyu nejo uzobona bibaye mu ndwiza mu kwezi kuza okay Badiscelle arafata ku bintu biri mu mwambiro oya warahagaritse ni kuva kera ntabyo wigeze Badiscelle aranywa vin mugabo Badiscelle ntawe ibintu ibiyeri n'ibiki oya Badiscelle akunda gusohoka akajya kwenjoyinga mu mapati si cane Miss imyemerere yawe ni iyihe sindabitahuye usengera muri katolika yego okay Miss abakobwa ariko badukurikirana muri kano kanya tunarangiza benshi bashobora kuba bashaka kuja muri Miss nkumbure bakabikunda ariko bakabura umuntu ababwira ati burya ibintu bimeze gutya nk'umuntu yagiyemo kandi ntaje kuri Miss ku rwego rw'intara akaja ku rwego rw'igihugu uwo babwira ko abigeme ariko badukurikirana muri kano kanya okay merci kubigeme bariko badukurikirana muri aka kanya nababwira nti hariho ukuntu mu Burundi on a évolué muga turafise ama mentalité adusubiza inyuma umenga ntidushaka donc kubona imbere ingene hameze twese tuguma twibaza ngo Miss Burundi Miss déjà Miss pana Miss Burundi ni côté paillette ni kwambara ikirato kirekire kutikwiza ico ni kintu abantu bose bafise mu mutwe ugiye muri Miss uri umukobwa adasindero atikwiza atiyubaha
ukagenda hajya ukadefira imbere y'abantu un peu comme si ntufise ivyiyumviro juste ukagenda ukidandina imbere yabo hama ugataha non miss deja yerekana ubwenge ubwiza ukwiyizera ivyo rero ni ibintu bidashobora gukora abo mu buzima basanzwe bitwa slay queens yumvira uko yambara ikirato gusa neza ufite miss yerekana ubwiza kuko deja twese turi beza kwiyizera warinze wiyizera uze hajya n'ubwenge rero jasiga abakobwa bose bifuza kuja muri miss ko bogenda bakikuramwo ubwoba bakikuramwo ivyo vyiyumviro twakuze twese tubona bavuga ngo kuja muri miss ni ugushira isoni ni kutagira indero no bakagenda bakumva yuko ari ibintu bisanzwe bakabinezerererwa yego amwe mtonkagira ko profita uyu mwanya kugira mbwira abakobwa benshi b'Ingozi baze biyandikishe muri miss kugasaka ryagarutse uyu mwaka bagende biyandikishe ni umwanya mwiza wo kuronka akaryo kuko miss si kuvuga sujyamo si kudefira gusa uramenyana n'abantu uko jewe ndibuka avant taraja muri miss hariho ama contact menshi ntari ifise usanga wamenyanye n'abantu bahijya no hino abantu toronsa akaryo ko kumenyana nabo ugumye muhira ofite rero miss irugurura imiryango ntidusubiye kuza turabigirira ko ubwoba ngo ni ibintu byo kutagira indero ni ibintu bibi no ni ikintu ciza cane Miss urakoze cyane hamwe Miss Burundi yosubira uhejeje gutera kamuhumbura bigima ariko adukurikana muri kano kanya ica mbere muri Miss Ngozi uzojamwo ica kabiri Miss Burundi hamwe yosubira uzosa kujamwo ni Miss Ngozi sinzojamwo kubera umwanya babiteguye hariho iyindi programme ndafise urabona usanga ufise programme ndende wateguye uyu mwaka donc Miss Ngozi y'umwaka ntayo nzojamwo mugabo yaba bari babigize mu mwanya nari mfitiye umwanya nogiye kuko bijya n'ibintu nkunda cane hama Miss Burundi izosubira mu mwaka wa 2021 ntawuzi ukuntu ibintu bigenda donc muri iyi parcours hari aho bizoshoboka nkagenda Miss urakoze cyane hama nkumbure abantu bagukurikirana bogukurikirana hehe ama platform ukoresha nayahe ndakoresha Facebook ndakoresha Instagram ndakoresha Twitter ndakoresha Snapchat ndakoresha na TikTok aho hose amazina izina ry'indi nyene yego ni Radiane mwanditse Radiane ahantu hose muzontora yego Miss tugushimire cyane kuri kano kanya waduhaye murakoze cyane namwe kubona mwanyakiriye yego twizere yuko nkumbure n'ibindi bizobandanya bitera imbere nimba ari higanwa uzosaba kujamwo nimba ari Miss East Africa nimba ari Miss World byose birashoboka bivana n'igihengiro uzoburimo yego cyane tugushimire cyane mama uzongere ko yibarutse umwana mwiza d'accord okay yes reka tubashimire mumande mbira subscribe abantu mutarayigira kuri kugasakawebtv mwite CBOB Jobless. Thank you.